Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Turabahaye ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Uyu munsi tuje mu kiganiro kiri special. Ni kiganiro citwa Ndagahende. Ndagahende Award uyu munsi niyo tugomba tugarukeko. Ni award iriko iratunganywa mu gihugu c'u Burundi, iriko itunganywa ishengero rya Prophète de Jésus canke Prophète Joshua. Numu prophète umwe mu ba prophète bakorera mu gihugu c'u Burundi, yashimye gukuza impano na cane impano z'abaririmbyi baririmba gospel. Ko kuca ategura award yise Ndagahende. Iyi award iri kwitegurwa muri ano mezi atatu. Ni award wumva uhaye uraba ukuntu yashoboye gusigura impamvu yino award, uca wumva yuko ari umuntu yipfuza yuko abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbazamana yuko botera baja imbere. No gukuza impano, no kurondera impano mu bafise impano yo kuririmba na cane abaririmba gospel, kugira ngo abashire ku mugaragaro, abashire ahabona, kugira ngo nabo bazohore bamenyekana nk'abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbazamana. Rero uyu munsi ico nico kiganiro twabateguriye kigaruka kuri award bise Ndagahende Award. Muti mbega iyo Ndagahende Award yoba itunganijwe gute? Yavyiyumviriye gute kugira ngo atunganye iyo award yitwa Ndagahende Award? Psikologe rero niwe yabateguriye kino kiganiro nkuko vyama. Urubuga nago ni Pisco Entertainment and Media. Urahawe ikaze wewe ubonye runo rubuga uyu munsi, ugire subscribe, uyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Hanyuma uraza no kugira like ni wumva kino kiganiro cakuryoheye. Hanyuma ugire na commentaire, duhe na commentaire, ugire ico bivuze ko kuri no award yatunganijwe na Prophète de Jésus canke Joshua. Hanyuma ugire na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka, nabo bumve yuko mu Burundi hariho abantu bashobora kuba biyumvira kuri entertainment yo mu gihugu c'u Burundi. Kumbure hazobaho nabandi ngira ngo bazoshobora gukuza impano zo mu gihugu c'u Burundi, ababifitiye donc nk'abafise ububasha bwo kubikora, nabo bavyumvireho bazobikore. Rero reka tumira amateka toya, psikologe ndaje ce tuja mu idonido rya kino kiganiro. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rero rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubivuga, uyu munsi ndabafitiye ikiganiro nise Ndagahende. Urumva yuko ari ikiganiro kimeze neza. Ni ikiganiro kigaruka ku itunganywa rya award yiswe Ndagahende Award. Ni kuvuga iyo award izotangwa ni imodoka baramaze kuyitwereka, ngira ngo murabona na hano kuri ino foto. Uyu ni Prophète Joshua yatunganije ino award yitwa Ndagahende, biri kumwe nabo bafashanije mu kuyitunganya. Ngira ngo kumbure ni idini giwe canke ishengero giwe nibo boba barashoboye gutunganya kino gikorwa ca Ndagahende, ariko ugihagarariye ni Prophète Joshua, kuko Prophète Joshua mu misi iheze yaratumye ko abamenyesha makuru abasigurira ukuntu ino award itunganijwe, n'ukuntu izoja mu ngiro, n'ukuntu bashatse yuko aba artiste bakiri hasi, aba artiste batarashobora kumenyekana mu ba artiste baririmba indirimbo z'Imana, kugira ngo abashire ahabona, bashire ku mugaragaro, kugira nabo bazohore baba nk'aba bandi baririmbyi bamaze kumenyekana. Rero iyi award azoba ari imodoka, ni imodoka izotangwa. Iyo modoka ikazotangwa kuzoba yarushije abandi bose. Si ivyo gusa, mu byo yarasiguye yuko
n'abakirisu abakirisu b'iki gihe bibagiye entertainment. Abakirisu buno munsi batagomba gukina football kandi hariho abakunda football. Yaravuze ati abakirisu buno munsi hariho abadashaka kuja mu muziki kandi umuziki nawo ari nk'imyidagaduro, ari entertainment. Rero ni nayo mpamvu bashoboye kwiyumvira ukuntu botunganya iyo award yitwa Ndagahende Award. Rero muri aya mahiganwa agiye kuba hazobaho amahiganwa y'umupira w'amaguru football, bazokina bakurakuranemo. Timu ya mbere yaravuze yuko izoranka agashimwe gashimishije. Yaravuze ati bazoshobora kuronka hagati y'imiliyoni 3 n'imiliyoni 7, bizovana n'ukuntu bazoba babona uburyo ukuntu bumeze. Urumva yuko ari igikorwa aciza bashoboye gutunganya. Avuze ati abakirisu bazokurakuranamwo, ama ekipe azoba yatunganijwe bakurakuranemo, abazoba abambere bazoshobora kuronswa agashimwe kari hagati y'imiliyoni 7 n'imiliyoni 3. Ico ni gikorwa ciza yashoboye gukora, kuko turakeneye mu Burundi abantu benshi nk'abo, abantu bamaze kuba bafise uburyo batunganye amahiganwa, bazane impano nshasha tutari tumenyereye donc kugira ngo bakuze impano z'abantu. Ivyo birakenewe cyane mu gihugu c'u Burundi. Abantu bafise uburyo barashobora kuza baratunganya competition nk'utwo. Nimba wewe uva ruguru mugabo iwanyu ugasanga hariho nk'ugwaruka rukina football, tunganya ayo mahiganwa kugira ngo ubankuraje, ubereke yuko wewe ubabera nk'ijisho kuvyerekeye ingabirano bahawe. Ico ni gikorwa rero ciza uyu Prophète de Jésus canke Joshua yakoze, kuko ugiye kuraba ivyo bizozana n'ubumwe, bizozana no kumenyana hagati y'iyo migwi izoba yashoboye nko guhiganwa. Si ivyo gusa, yaravuze ati hari na atletisme nayo nyene yateguye, harizobaho ibintu vy'amahiganwa yo kwiruka. Mwumva yuko ari ibintu vyiza. Ariko rero reka tugaruke kuri Indagahende Award, ndababwire muri make uko yabisiguye ukuntu muzoshobora guhiganwa. Yavuze ati kubera ko dukeneye impano zo hasi, hariho abantu usanga baba bafise impano mugabo bakabura ababashigikira mu gukuza izo mpano. Tuzotanga nimero ya telefone ya WhatsApp. Wewe uzotiza telefone, nimba ata telefone ufise uzoteriza telefone umugenzi, hanyuma uyifata amajwi uriko uraririmba, hanyuma urungike kuri iyo telefone. Ati hariho imigwi ibijejwe, hariho umugwi uzoba ujejwe kumviriza izo ndirimbo. Uwo mugwi niwe uzogenda ukurakuramwo indirimbo zitameze neza, utoramwo n'indirimbo zoba zimeze neza. Mu ndirimbo zikenewe hazikenewe indirimbo 28, ni kuvuga indirimbo za R&B 14 hamwe n'indirimbo za rap za gospel mugabo 14. Murazi yuko nka bamwe ba Prince Mushindi baririmba marape, murazi ba Zoe Regis bararirimba marape mu ndirimbo mpimbazamana. Rero nk'abantu bashobora kuba bo ririmba nka kurya, wewe ufise iyo mpano yo kurapa, uzorape muri gospel hanyuma ubarungikire. Niwagira amahigwe ugatorwa muri izo ndirimbo 14 za rap, uzoba ugize amahigwe aho uzoba utanguye kugirane kumenyekana. Ariko rero bakeneye muri rusangi indirimbo zizoshika muri finale indirimbo 14, indirimbo 7 za rap ya gospel hamwe n'indirimbo 7 za R&B. Izo nizo ndirimbo zizoshobora gushika mu mahiganwa. Kandi yavuze ati abo bantu bazoshobora guhiganwa, bazoshobora gushika muri finale, abo tuzoca tubakurikirana mu kiringo runaka, tubakorere indirimbo, tubigishe kuririmba, tubashire muri studio bashobore nko kuririmba indirimbo zabo, indirimbo mpimbazamana, kugira ngo nabo bashobore kumenyekana. Murumva ico ni ikintu ciza, ni kwa kuzana za mpano zitaramenyekana. Novuga ko ari ugushigikira impano zikiri hasi, maze kuvuga yuko abazoshika muri finale bazoca babakorera indirimbo, bakabajana muri studio, bakabakorera ama clip video
ico ni gikorwa aciza bazoba bamanajinze neza cyane ndizera neza yuko abo bantu bazoshobora gukorerwa ivyo bikorwa ndizera neza yuko bazoshobora guterera imbere ngaho nyene bazoshobora kuvamwo bamwe mu baririmbyi bazoba bamenyekanye mu misi iri imbere gusa ingorane yahiri ni mu Burundi haraza ikintu ubona yuko coba gifitiye akamaro abantu mugabo ukaza usanga kiciye cikubita ikare nk'ubu naciye nibuka ukuntu RTNB yarizanye impano 2017 mwarabonye concours de la chanson ukuntu baciye mu ntara bagenda barondera aba artiste batandukanye kandi bari bazanye aba artiste kweri urabona yuko kijya kintu cari ikintu kimeze neza ariko cabaye umwaka umwe uyu munsi iyo kikabandanya ndizera neza yuko abariho abaririmbyi bashoboye guhaguruka abaririmbyi bashoboye guterera imbere muri bijya vya concours de la chanson byari byatunganijwe na RTNB ico gihe byari ibintu bimeze neza iyo bikabandanya ndizera neza yuko hari aba artiste uyu munsi baba bariko barakora umuziki kubwa concours de la chanson yari yatunganijwe na RTNB rero aba bantu bariko baratunganya iyi award Ndagahende award iciza nuko bokwama babikora buri mwaka woza usanga ico gikorwa akiciye ikiba igikorwa aciza rero mwebwe mwatunganije Ndagahende award no mu mwaka uza muze mu bitunganya uko mu bikoro mwibutse ko yashoboye no gusigura avuga ati aba bantu bazoba bashoboye gushika muri finale turafise urugendo rwo kubatemberereza Dubai bazoca bagenda babereke babatemberereze bashobore nko kugira ka voyage kazobashikana Dubai cyo naco ni ikintu ciza cyane ni ikintu cingira kamaro kuko kuva mu Burundi ugiye gutemberera Dubai kubera impano yawe ucubona yuko bariko baramotiva abanyempano abaririmbyi bashobora kuba boririmba gospel rero mukomeze rero mwitegurire ayo mahiganwa nimba wewe ufise iyo mpano yo kuririmba jamwo ushira mwiturufu rabe yuko wogira ayo mahigwe impano yawe ikazohaguruka impano yawe ikazoja ahabona muri Ndagahende award ariko rero iyi modoka ntabwo izotsindira aba baririmbyi batari bwandika umuziki iyi modoka izotsindira abasanzwe baririmba abasanzwe bafise umuziki basanzwe bafise indirimbo basanzwe bari ikukivi murumva yuko ico naco ari ikintu ciza no kumotiva abanyempano no kumotiva ibikorwa by'aba bantu basanzwe baririmba gospel music in Burundi rero ikiganiro nari nabateguriye cari ico Psychologue neka ndabasezere naho butaha mu kindi kiganiro Imana ibahezagire merci beaucoup au revoir